Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites mushikirizwa na Shimirimana Berize. Ijambo ry'umunsi rivuga ngo abahambaye canke Imana mu bwinshi, les puissants et les dieux. Twisunze ijambo ry'Imana ryo muri Yohana ikigabane ca 10 ku murongo wa 34 haravuga Yesu arabishura ati mbega ntihanditswe mu vyagezwe vyanyu ngo navuze nti muri Imana. Musomye 70 ya mbere yo mu gitabo ca Zaburi ya 82 aho Yesu asigura ijambo ry'umutwe abahambaye canke Imana muca mubona isano. Havuga ngo Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza iti muzogeza hehe kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe. Mucira imanza umugoyigoyi n'impfuvyi, mucira impahazwa n'umurushwa imanza zigororotse, mutabare umugoyigoyi n'umukene mubakure mu maboko y'abanyakibi. Abo mbwiye ntaco bazi ntaco batahura, bagendagenda mu mwiza, amatanguriro yose y'isi aranyiganyiga. Ni jewe ubwanje navuze nti muri Imana, mwese muri abana bisumba vyose. Muca mwumva ngaha ko Imana yita abantu bayo abahambaye ikongera ikabita Imana. Ariko kandi uwo murongo ubandanya werekana inshingano canke ivyo tubwirizwa gukora, responsabilité. Gucira imanza umukene hamwe n'impfuvyi turabibona muri Zaburi ya 82 ku murongo wa 3, gucira imanza zigororotse impahazwa n'umurushwa. Ntimukanyuruze ivyagenewe aboro kuko ari mwebwe riho mutegerezwa kubakura mu minwe y'abanyakibi. Murashobora rero gutahura impamvu Imana itwita abakiza canke abatabazi, des sauveurs, muri Obadiya kigabane ca mbere ku murongo wa 21. Umurongo wa 4 w'iyo Zaburi ya 82 urababaje. Havuga ngo abo mbwiye ntaco bazi ntaco batahura, bagendagenda mu mwiza n'ibindi. Mu yandi majambo kubera ko ab'Imana yita abahambaye canke ikabita Imana batazi ico bari, isigeza hatemba. Amatanguriro y'isi yose aranyiganyiga. Turabibona muri Zaburi ya 82 ku murongo wa 5. Ivyo binyibutsa umuntu akiri muto twigeze guhura ambwira ko atemera Imana. Naramubajije impamvu atemera Imana, anyishura ati hoba hariho Imana hanyuma hirya no hino yacu hakagaragara abantu bishwe n'ubukene n'abandi benshi bugarijwe n'amaganya bababaye cyane. Ati ntivyumvikana kandi ntibisanzwe. Naramwishuye nti uvuze ukuri, ntabwo bisanzwe, ariko ikosa si iry'Imana. Ab'Imana yarungitse gutabara canke gukiza no gufasha abagowe navyo bakora, kandi muri bo urimwo nawe. Nacenda mu butumwa bwiza acarakizwa. Nahanyu rero ho gukura abakene mu minwe y'ababi, murabatabazi babarushwa. Mwige kumenya abo muri bo hanyuma mufate ikibanza canyu, mumenye uruhara rwanyu ko ari ugufasha abandi. Murabatabazi mwashizwemwo ububasha kugira ngo muhindure isi. Haleluya. Isengesho. Ndatuye ko mpwemu yera ampa ubushobozi bwo kugira impinduka nziza ku buzima bw'abandi no kugaragaza itandukaniro ridasanzwe mw'isi nkikuje. Amen.